ntawe urya katamugoye, yo isi yose ntawe urya katamugoye. Abarundi muvyumvireho kuva kera narindi barangwa n'ibikorwa ntawarya atakoze. Abarundi bubu ubu bagomba kurya bicaye, indera amaboko ibagara umushatsi urimo iti rukimbura ingonera ntawe urya katamugoye. Mama ntawe urya katamugoye. Mama ntawe urya katamugoye. Abarundi bubu birukira mu mahanga gushaka ifaranga, Uburundi bagaheba ariyo mavukiro. Barundi muvyumvireho, Uburundi ni mwebwe kandi Uburundi ni twebwe. Nimuze dukorere hamwe twubaka Uburundi ntawe urya katamugoye. Man, yeah, respect sana. Afro jena ni nana naryohewe ntabwo se byatari. Yop, Wagwan select number one. Yop. Kwa kundi nyene ni bita tujoere niko biba bimeze. Yop, Rinox TV nangura ndabaramutse ku mpande zose agiye atandukanye. Tuba tuzi ko muri ko muradukurikira muri benshi sana. Afro ni Jome wajyagiye ariko yeah too much. Ariko ndi kumwe n'umusore akiri muto, ibintu bimeze bien sana. Eana akaranga niko karanga. Aza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye mu mwanya atari munini, muza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu musore wacu bien sana. Ariko reka ndamwakira uko. Chef, umeze neza? Ndashima Imana vraiment sinidoga. Urashima ni hoidoga. Aho jewe numva umuntu umeze fresh. Cyane ko akazuba. Oya nuko nyene. Urashobora kuramutsa ko aradukurikirana hama tuce tutangura. Ndabaramukije mwese muri kumudukurikirana aho mihingo y'isi umwe wese aherereye. Ndabakeje ndabaramutsa ndababwira ati mutege amatwi n'amaso mumviriza ikiganiro muza kumva vyinshi kuvyakara. Tuza kumva byinshi sana, ariko barabona benshi ko ufise umuduri n'umuduri n'umuduri. Jero kibazo incangira niki kugira bakora dukurikirana bashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Umuduri ni bande bazanye umuduri? Kuki umuduri? Jewe kubwanje ndacari muto mu vy'akaranga, nta myaka myinshi ndabimaramwo. Sinavuga ngo nakanaramubonye ngo niwe yazanye umuduri, ko je nakuze mbona indirimbo za kera bavyavuzwa ku gihe c'umwami bateramisha, igihe c'imanza bateramisha. Jewe umuduri naho ndawuvuza vraiment sinzi ngo ni naka yawuzanye. Ntuzi ni naka yawuzanye. Kuvyiga byaje gute? Kuvyiga navyisanzemwo kunyene, sinavuga ngo naravyigishijwe. Nuko ni narawuguze ndawuguze kwera nabona abandi babivuza, numva umengo nanje nawe kwitaho kubimenya. Ndawugura hama ndavyiga nza ndavyigisha, nsanga nayo nza narama video y'abantu usanga nabimenye. Usanga wabimenye. Urabona yuko abajene benshi usanga ibintu by'akaranga batabijamwe, ariko wewe kugira uvyiyumvemo kwanza byaje gute? Ni igiki cyatumye wumva ko uja mu karanga ukavuza n'umuduri? Jewe burya nari nsanzwe ntamba danse moderne, sinakunda ibintu by'akaranga, ariko nabikundishijwe nabo twabana. Nakunda ingoma mu bisanzwe, mugabo sinabona ingene nawo vyinjiramwo, sinabona inzira. Rero abo twabana mbona bagiye mu makrebe mu migwi ndangakaranga, muhira baguma batamba. Numva bindambira ibintu batamba, niho bantumira ati raza basi tugende. Ndagenda umunsi baranyigisha gutamba intambo z'ikirundi, numva niho hari umunezero ncangumirizako. Rero uko nari mu ntambo niko nagenda ndabona vyinshi ntarinzi. Umudiri nayibona babivuza mu barabara canke ku mateleviziyo, rero ndavyibonera neza turi kumwe, mvuga ati kirya nanje ntegerezwa kuciga. Ingoma byose ndavyiga uko. Nuvuga yuko
ari uko byagenze. Tubwiye byinshi bigiye bitandukanye niko byagenze, ariko umuduri duhagarare ku muduri ufise, urabona ko ufise parti zishika zitatu, hariho ako ko hejuru nako umuduri kuki bashira ku bwo buntu. Umuduri kugira bashire igituma bashira ku ubu aka naka karazana base karatuma ijwi risohoka neza ryawo, aka kino nako karatuma uvuga ija kuri base uhinduye uko bisaha ntibuba bunangano bukuza uko bisaha hazi irindi ijwi riza gutandukanya niyi, kuko urazi niyo turiko turaririmba amajwi ameze ukuntu ahindagurika, nimba rofre igitero kimeze uko urashobora gukubita ino bivanye n'ukuntu rofre bimeze canke ikintu kiba kimeze ikintu kiba kimeze. Sasa bisigura yuko muyo muntu nzi haba harimwo ibyo bityo kwitwa amanote. Harimwo amanote mu muduri. Usanzwe uririmba, turaza kuza ku ndirimbo tushobore kumenya ibikorwa mu kanya by'iwawe bwite, usanzwe uririmba ariko ubikora nka wenyene cyangwa usanzwe ufise umugwi. Ego kuri ico kibazo sanzwe mfise umugwi ndimwo association Kiritire abagendera buntu, hama ndaririmba nkaba mfise n'indirimbo yiwanje nayimvye ku giti ciwanje. Indirimbo turaza kuyiza ko turaza kuyishikako, ariko umaze imyaka ingahe uriko uravuza uyo muduri? Maze kwinjira mu karanga maze imyaka 10, mugabo kuvuza umuduri ngira ni nk'imyaka 8. Imyaka 8 uri mu karanga? Imyaka 10 ndi mu karanga, imyaka 8 ntanguye kwiga umuduri. Nta bantu birashika abantu bakakubwira ati eske woshobora kutwigisha natwe ukabankira? Oya kuko ntiwoshobora kwankira umuntu mu kumwigisha umuco w'igi. Umaze kwigisha abantu bangana? Barahari nuko kuri bwabo ataho barashika nkaho je nabo bamaze gushika. Nta muntu urigisha hama muhoye akakubwira ati wapi ibyo wakoze wapi akahugaye? Oya ntibirashika. Oya ntibirashika, kiretse umuntu nyene atabishizemo ishaka, kuko iki bwana mbere na mbere ngomba kukwigisha kugira umuntu wishaka umubone umanza hamubwira ati zana amafaranga nje ukikugurira canke ukigure. Umuntu ubona yitaka kigura bikwereka ko afise ingoga zo kukimenya. Babigurisha he? Je nsanzwe ndayikora utarinze uraja kure, abarafise hari abantu bayidandaza mugabo je ndayikora. Bisigura ko ufise n'ubundi buhinga bwo gukora umuduri? Vyose narabiravye mbona ingene babiteranya numva birangiyemwo menya no kubikora. Reka tuze rero ku ndirimbo yiwawe, indirimbo irimo ibintu twovuga icuraranzwe neza bivanye na kavukire akaranga nk'uko ariko urabitubwira. Indirimbo wayanditse gute? Amajambo ari mu ndirimbo yaje gute? Umuduri uriko urakompoza ufise uwo muduri, ayo majambo uyo mwanya ashaka kumenya uwo mwanya wiyumviriye ukavuga ati jewe iyi ndirimbo nyene iyi ndirimbo iripfoko ndayivuza kandi harimo n'umuduri ari wo je mfise. Oya biravana ukuntu navyiyumviriye. Indirimbo niyumviriye kwanza ibi bihe turimwo. Indirimbo ndayitwa ntawe urya katamugoye. Ntawe urya katamugoye? Kuki ntawe urya katamugoye? Mu buzima kugira no umuduri menye no kuwuvuza naciye kure kweri amabavu ibiki kugira menye ico kintu, canke kugira ndonke ikintu mba nshaka bisaba ko ninda kubiri yasho nkatigita. Ntawe urya katamugoye? Niyo mpamvu naririmbye ati ntawe urya katamugoye. Ni true story cyane. Oya ndahimiriza ugwaruka uko dukwiye gukura amaboko mu mpuzu. Tugushimire sana, utubwiye byinshi bigiye bitandukanye, ariko reka iyo ndirimbo amajambo makuru ari mu ndirimbo apare nawe ujya katamugoye, amajambo ashika nk'atatu mu ndirimbo uvuga ati amajambo vraiment hariho n'abantu nyine ayo majambo abatusha ku mutima. Ndayavuge? Urashaka kuyatubwira? Urumva hariho abarundi kazi muze mwese dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi turime tworore. Ariko nakubwiye amajambo atatu. Amajambo atatu, irya mbere niryo abanyamahanga bakaza tukubaka Burundi bw'iwacu, iryo ni irya mbere. Irya kabiri nyene icubahira umukuru w'igihugu ahimiriza avuga dukura amaboko mu mpuzu dukore. Irya gatatu
indera amaboko ibagara umushatsi tumenye kwironderera ivyacu. Yeah, good. Ana ndumva amajambo nayo ubwenge sana. Ni wayiyandikiye? Ni je nayandi. Na wagufasha? Oya. Okay, ducishirizeho gatoyi rero. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahimiriza avuga dukore dushobore kuronka iterambere. Woshobora kuririmba uko uranavuze ariko. Nta kibazo. Ntawujya katamugoye. Mama ntawujya katamugoye. Mu Burundi ntawujya katamugoye. Yo isi yose ntawujya katamugoye. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahimiriza avuga dukore dushobore kuronka iterambere mu babanyi no mu muryango ntawujya katamugoye. Mama ntawujya katamugoye. Yo isi yose ntawujya katamugoye. Abarundi muvyumvireho kuva kera narindi barangwa n'ibikorwa ntawajya atakoze. Abarundi bubu ubu bagomba kujya bicaye indera amaboko ibagara umushatsi urimo iti rukimbura ingonera ntawujya katamugoye. Mama ntawujya katamugoye. Mama ntawujya katamugoye. Abarundi bubu birukira mu mahanga gushaka ifaranga Uburundi bagaheba ariyo mavukiro. Barundi muvyumvireho Uburundi ni mwebwe kandi Uburundi ni twebwe. Nimuze dukorere hamwe twubaka Uburundi ntawujya katamugoye. Man. Yeah, respect sana. Afro general naryohewe ntabwo se byatari. Ariko ndagushimire sana, wakoze sana akaranga, ariko ico wobwira ugwaruka muri rusange bashoboye gukunda akaranga tuce dusezera. Ubwo icyambere na mbere nubwira abanyakaranga aba ugwaruka akaranga kubo benshi ntibariko baragaha agaciro bisinga amatelenovela n'ibindi akaranga k'igihugu bakakigiza kure. Cyo nohimiriza nibaze dushire hamwe twigisha abashaka kwiga twige kuko twe turiko turaraba turiko turakora ikintu mw'imyaka turimo kwera turiko turabona bene wacu bakuru bacu bariko baraja mu zabukuru twe tukiri bato nitwe dukwiye kuza tugakomeza. Rero abari munsi yacu nibaze tubahimiriza kugarukira ku karanga kugira natwe turi muri ino generation hazogera igihe dukura nabo bakagasigarana. Renda bahimiriza akaranga surudandazwa akaranga nibanga akaranga n'ubuntu. Rero ushaka akaranga sa amafaranga nta mahera bisaba wewe bisaba uko witanga. Ndatumira buri muntu wese naze vraiment twige twigishanya akaranga ryo terambere ku gihugu. Tugushimire sana. Yego murakoze. Mbe wozo kukuruka ryari muri ako karanga? Sindabibona ndacarimwo ko ndacari muto mu myaka. Asante sana, ariko urashobora kugira akajambo ubwira abakunzi ba Rinox TV imbere n'abakunzi bawe muri rusange. Ego ndabashimiye abakunzi bose ariko baratwumviriza n'abandi basanzwe bankurikirana benshi baranzi Gwangoma ja kuri YouTube wandike Gwangoma amuze urabona ibikorwa kandi iki kiganiro kujije kukiraba ntuce wigira kure siga sabone amushikaruza urabona byinshi ndazi afise byinshi ariko baradutegurira. Asante sana. Murakoze cyane. Okay, merci sana.